Ingingo ya mbere twibaza ko yari ihambaye mu bijanye n'ikiza ca corona rwari urukingo, kwari uko abarundi bashobora gukingirwa nk'uko tubibona kw'isi, kuko ruriya rukingo rufise akamaro gahambaye mu bijanye no kurinda no gukingira ubuzima bw'abantu kuri ico c'umugera wa corona virus. Ariko nk'uko mwabibonye leta yabanje kwanka kwakira urwo rukingo, naho bishitse ikarondera kugwakira ivuga ko izokwakira urwo rukingo ikarubika, mbere igakengurukira n'abatanze urwo rukingo, mugabo ko atamunyagihugu n'umwe izokwigera ihamagarira gushobora gufata urwo rukingo. Imvugo rero yabaye ingiro, biri mu rukurikirano bwa mbere rw'ivyo twama twavuze ko leta atari hiri, ko abanyagihugu babona ko badafise leta ibitayeho, ibiyumvirira canke ishobora kwitaho ibibazo bihanze ubuzima bwabo. Kuri leta ntaco tuyibwira, ico tubwira gusa abanyagihugu nuko abanyagihugu bwabo bamenya ko badafise leta ishobora gutora ibibazo vy'iwabo, ishobora kubakingira, bobo bashobore guhaguruka bagende bafata urukingo, bagende bikingire, kuko ari bwo buryo bwonyene bwo gushobora kwirinda no kwikingira iki kiza kimaze gutikiza inganda, kandi biboneka ko kiriko kirasubira kuduga ku rugero rurenze urugero kandi ruteye ubwoba.